Ubumwe mu budasa kubw'iterambere ry'igihugu cacu ciza c'u Burundi nico civugo c'inama yatunganijwe kuri uyu wa kane mu ntara ya Karusi muri komine Buhiga umusozi Mayenzi na hamwe kinyafrika ry'impuhwe Mac. Izo nyigisho zari zifise intumbero yo guhimiriza no kwigisha abanywanyi bahurikiye muri Cooperative Ubudasa yagukira iryo shirahamwe hamwe n'abayobozi b'amashengero bo muri iyo ntara bijanye n'ingene boshobora kwiteza imbere babicishije mu gisata c'uburimyi. Iryo shirahamwe Mac ryari ryatumiye n'abahinga batandukanye mu vyo gufumbira isi ndimwa hamwe n'abasanzwe bakorera mu ihinguriro Fomi ngo babigishe ukuntu bobungabunga neza isi ndimwa mu kuyiha ivyunyunyu bikwiriye. Barakurikiranye kandi n'amareresi yerekana ukuntu isi ndimwa yotunganywa neza kugira ngo umwimbu ube uwushimishije bakoresheje umwavu n'imbuto zirobanuye. Userukira imbere y'amategeko shirahamwe Mac yarabashikirije kandi udutabo tuzobafasha kurima neza kugira ngo abo bakozi b'Imana bagwize umwimbu bunganira ayo mashirahamwe nka Fomi n'izindi. Umuvuga butumwa Aime Pascal Nduwimana asanzwe aserukira iryo shirahamwe Mac imbere y'amategeko yamenyesheje ko intumbero y'ivyo bikorwa ari uko hambavu y'ibikorwa by'ubutumwa bwiza abungere n'abakristo bakwiye kwitwararika ibikorwa byo kwiteza imbere. Umupasiteri mwiza uko yo kwitwa kose aba bishop aba apotre abo muvuga butumwa abo murevera pasiteri ivyo ni byiza cyane ariko namba atari karakora ngo yiteze imbere ubwo si ubutumwa bwiza. Aba ari umupasiteri afise ikintu cyo kwiteza imbere abe umugwiza mwimbu umugwiza mbuto binabaye ngombwa yitwe ko ari pasiteri umugwiza tunga akomeye. Irutingabo Manase ahagarariye ishengero Murave akaba ari no muri Cooperative arashima inyigisho baronkejwe n'ishirahamwe Mac akanahamagarira abantu kwama bitabira na ntaryo akamo ko gukorera hamwe ngo biteze imbere bongere bateze imbere igihugu cabo. Uyu munsi akamonotera abantu bataritabira kuja mu Cooperative mu vy'ukuri barasizwe bakwiye kwitabira amakoperative bakaja hamwe. Rero ndahamagarira abarundi bose kuja mu makoperative kugira ngo dushobore gutera imbere mu buzima bwacu bwa misi yose. Userukira ishirahamwe Mac asaba abajejwe igisata c'uburimyi muri leta kubafasha ngo baronswe amatongo yo kurimamwo eka ngo n'itegeko rijanye n'itangwa ry'umwavu rihinyanyugwe kugira ngo wa mwene gihugu mutoyi ashikira umwavu kuko bishika bagakehanirwa.